Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi, mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano ndakuramukije, kandi nezererewe Imana cane impaye akaryo nkaka kugira ngo twongere dusangire amajambo Imana ashize ku mutima. Mu kwizera kuguwe neza, ndagutumirire ku ntega abiri kandi ndakwifuriza guhezagiranwa nanje. Amajambo tugiye gusangira arimwe iki ciyumviro kivuga ngo kugendana n'Imana. Rero ndagerageza biciye mu ijambo ry'Imana kugufasha kugira ngo utahure ingene wogendana n'Imana. Muri iri jambo iyo tuvuze kugendana n'Imana duca twumvamwo urugendo, kandi urugendo rwose rufise aho rutangurira rukagira naho ruherera. Abarundi barayamaze bati amaherezo y'inzira ni mu nzu. Iryo tubimenyereye uko, ariko kandi umuntu yokwibaza ati nimba inzira iherera mu nzu none itangurira hehe? Ari jewe nocishura nti inzira itangurira mw'irembo. Ubu niyovuga kumbure ko inzira itangurira mu muryango iyo asohotse, ariko usohotse ava mu nzu wese akarengana umuryango w'inzu ntibisigura ko abatanga urugendo, kuko ashobora kubandanya atembera mu rupangu. Ariko iyo urenze irembo urugendo rutanguye, kuko kenshi hari igihe uhura n'udugusamaza ugasanga ugarutse mu nzu utevye. Ariko niyo woba wateguye urugendo neza na neza rutangura, ariko umuntu arenze irembo abantu bakamuherekeza canke akagenda wenyene. Kugendana n'Imana rero hama umuvuduko umuntu agenderako canke umurindi agenderako, umuvuduko umuntu agenderako uvana n'uburebure bw'urugendo, kandi urugendo rwose umuntu ararwitegurira bivanye n'uburebure bwarwo. Nimba urugendo rw'umuntu ruzomara imisi myinshi, uko arwitegurira si nk'uko yokwitegurira urugendo rumara isaha imwe, kuko n'inguvu umuntu akoresha muri izo ngendo ntiziba ari zimwe. Urugendo rero rwo kugendana n'Imana ni urugendo uko biri kose rutari rugufi, ariko kandi biboneka ko ari urugendo rurerure. Bisigura rero ko umuntu bisaba kurwitegurira cane, kuko nanone rutwara inguvu nyinshi. Mu rugendo rw'Imana, Imana ubwayo irerekana inzira. Dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice c'indwi duhere ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14. Irembo rifunganye, muce mw'irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira yagutse ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nibyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Imana ishimwe cane. Inshuti yanje unyumviriza, ngaha aya majambo dusomye atubwiye irembo hamwe n'inzira, kandi iri rembo tubonye uko ringana ngo ni irembo ryaga. Inzira nayo tubonye ngo ni inzira ntoya, kandi irembo n'inzira nibyo bijana umuntu mu bugingo. Ku murongo wa 14 Yesu Kristo igihe avuga aya majambo ngaha yerekana ubuzima Kristo ruri mu bice bibiri. Ubwa mbere atwereka irembo ryaga dutegerezwa kwinjiranamwo, atwereka kandi inzira ntoya dutegerezwa gucamwo. Irembo ryerekana ahantu hamwe winjirira, aho Bibiliya yita gukizwa canke kuvuka bwa kabiri. Inzira yerekana ubuzima ugira washikanywemwo no guca muri iryo rembo. Yesu ngaha ariko atugabisha ko tudakwiriye gutandukanya ibintu bibiri. Irembo rimwe gusa ridushikana mu nzira ntoya ni irembo ryaga canke irembo ripfunganye. Iyo umuntu atavutse ubwa kabiri ntibushobora ko anatangura kubaho ubuzima Kristo. Ku rundi ruhande naho, intumbero yo guca mu irembo ryaga ni kugira ngo ushobore guca canke kugendera mu nzira ntoya. Ubuzima busagutse Yesu Kristo dutumirira kwinjiramwo ntituburonkeshwa no guca mu irembo, ahubwo buzanana mu nzira twaciyemwo itumberanye n'iryo rembo. Mugenzi wanje, ndashaka ngo utahure neza aha hantu. Ubuzima busagutse Yesu Kristo dutumirira kwinjiramwo ntituburonkeshwa no guca mu irembo, ahubwo buzanana mu nzira twaciyemwo itumberanye n'iryo rembo. Gatoye twige ku nzira. Mw'ishengero ry'intumwa, ishengero niryo ryerekana inzira, ariko handi naho ubu Kristo
nibwo bwerekana inzira. Mu byakozwe n'intumwa igice ca 22 ku murongo wa 4, Pawulo aravuga ngo, kandi nahama abakurikira inzira ya Yesu gushitsa bapfuye, nkaboha abagabo n'abagore, nkabashira mu mabohero. Pawulo ngahavuze inzira ya Yesu. Mu gice ca 24 aha mu byakozwe n'intumwa nyene ku murongo wa 14 aravuga ngo, ariko iki nico nkwemerera nuko uko iyo nzira iri, iyabo bavuga ko atariyo, ariko nkorera Imana y'abasogokuruza bacu, nemera byose bifatanije n'ibyagizwe kandi byanditswe mu byo bavugishwa n'Imana. Pawulo nyene niwe ashishikara kuvuga iby'iyi nzira. Unkundire mugenzi tugaruke ahinyuma gato mu byakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 28. Uno murongo wa 28 haravuga ngo, kuko muri iyo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Imana ishimwe cyane. Aha Pawulo ariko avuga ko Imana itari kure y'abantu bayo, ngo kandi turi mu Mana niho tuba tubayeho. Mu Mana turabaho, tukagenda kandi tukagira ubugingo. Ibintu bitatu: kubaho, kugenda, kugira ubugingo. Ibyo ni ibintu umuntu agira ari mu Mana. Ubwo ni ubuzima rukristo, kuko umuntu ari mu Mana niwe aba ari umukristo. Rero byumvikana ko umuntu muzima ariyumvira kandi agakora, mbere agatembera. Umuntu muzima yerekana ibimenyetso bitandukanye n'ibyo umuntu yapfuye yerekana, kuko uwapfuye ntashobora gutambuka kuko atabahema, ntashobora no gufungura kuko nta buzima afise. Rero ivyo byose byerekana umuntu muzima iyo byahagaze aba yapfuye. Umuntu muzima wese yerekana ibimenyetso by'abazima. Mana yacu, urukundo rwawe, yacu, urukundo rwawe, Mana yacu, urukundo rwawe, turiho, turiho, Mana yacu, urukundo rwawe, yacu, urukundo rwawe, Mana yacu, urukundo rwawe, turiho, turiho. Twagizwe bazima n'amaraso ya Yesu, yaracumise turacungurwa. Abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucikaba n'ab'Imana. Twagizwe bazima n'amaraso ya Yesu, yaracumise turacungurwa. Abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucikaba n'ab'Imana. Dusomye mu gitabo c'imigani igice ca 4 umurongo wa 18 uravuga ngo, ariko inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondotondo, ugenda urushiriza gukayangana gushitsa hakeye rwose. Imana ishimwe cyane. Ano majambo nawe nyene avuze inzira, kandi yerekanye neza iyo nzira. Uyu mwanditsi w'igitabo c'imigani yariko aravuga ko ngo ni inzira y'abagororotsi, agaca yerekana ingene iyo nzira imeze, ayigereranya n'umuco ngo wo mu gatondotondo. Turazi ko mu gatondotondo umuco waho uba ari umuco umeze neza, ukeye, kandi iyo izuba ryarashe riza rifise ubuzima, akazuba karyoshe kumva. Iyo gakoze ku rukoba canke ku mubiri, mbere kaba karimo ibintu byinshi umuntu yunguka. Rero ngo uwo muco w'agatondotondo uko umwanya uhera niko ugenda urushiriza gukayangana, ngo kandi gushitsa hakeye rwose. Ibi ni ibintu dutahura cyane. Izuba ryo mu gatondo ritandukanye n'izuba rya sasita. Rero muri iyi nzira rukristo cyangwa urugendo rukristo, tuguma tugendera mu muco
kandi uko buca nuko bwira uyu muco ugenda utamanzura, ugenda waguka. Mbere intambuko yose tugira idushikana mu muco mwinshi. Uwo muco rero twebwe abamaze kuba mu Mana, abamaze kuba muri Kristo Yesu, abatanguye urwo rugendo imbere y'abandi, turaheza tugatumbereza abo turongoye muri uwo muco nyene. Rero urugendo rukristo rurimwo umuco. Inshuti yanje unyumviriza, twariko turavugana ku nzira. Twabonye ngo urugendo rutangurira mu irembo, kandi iyo uvuye mu irembo uca mu nzira. Kandi aho uciye ugisohoka mu irembo kugira ushike iyo ugana, aho uciye ni mu nzira. Ikirere naco gitandukanya irembo naho washikiye niko rugendo. None uru rugendo rukristo, uru rugendo rwo kugendana n'Imana turugenda gute? Mugenzi uri kuranyumviriza, mu kwishura kuri iki kibazo kivuga ngo twogenda gute, reka twishimikiza aya majambo dusanga mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Amosi igice ca 3 ku murongo wa 3. Ano majambo aravuga ngo, mbega babiri bojana batasezeranye? Inyishu ya ca kibazo ngo twogenda gute ije ari kibazo nyene. Tugende gute? Umwanditsi nawe katubaza ngo, mbega babiri bojana bataraganye? Wewe n'Imana mwojana mutasezeranye? Iyo abantu bafatanye urugendo bararutegura. Muri uko kurutegura, imbere ko rutangura babanza gusezerana, bakumvikana ahantu bazohurira, kuko bashobora kuzinduka ariko batavuye mu nzu imwe, batararanye. Kubw'ivyo rero bumvikana aho bahurira, bakumvikana n'isaha bazohashikira. Bivanye n'umwe wese aho yaraye, niwe amenye ingene avyuka, ingene arara yiteguye, akamenya isaha yo kuvyukirako. Ibi turabimenyereye. Iyo uzinduka ku kazi ukabuzi aho urangura imirimo ya misi yose ko ari kure, bigusaba kuvyuka kare. Nimba uzi uburyo bugende ko ari gufata ikikunguruza, imodokari rusangi, ubuza aho uyitegerera, ukamenya n'amasaha uyitegera. Kujana n'Imana hari ico bigusaba mu mwiteguro kugira ngo musezerane nayo. Iki naco ni guhuza nayo. Udahuza n'Imana ntimushobora kujana. Nk'uko babiri baje inama bagahuza n'Imana kugira ngo mujane, mubanza guhuza. Haleluya! Mubanza guhuza umutima wawe n'umutima w'Imana, bigahuza. Imana yavuze neza igihe avuga kuri Dawidi kavuga ngo, nabonye umuntu afise umutima uhuye n'uwanje. Nshuti yanje, turazi ko muri kamere muntu bigoye kugira ngo umuntu ahuze n'Imana, kuko Pawulo nawe abivuga ko iyo dusomye umukete yandikiye Abaroma igice 8 ku murongo w'7. Muri aya majambo rero Pawulo yandikiye Abaroma ariko atandukanya ubugingo bwo muri mpwemu hamwe n'ubuzima bw'umuntu yibereye muri kameremere y'umubiri. Aravuga ngo, kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwa nk'Imana, kuko kutumvira ibyagazwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira. Ngo kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ngo ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mpwemu, niyaba mpwemu w'Imana ba muri mwebwe. Ngo ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Imana ihabwe icubahiro cane. Nshuti yanje, kugira ngo uhuze n'Imana utegerezwa kuba urimwe mpwemu yera, kandi urimwe mpwemu yera nawe yitwararika iby'impwemu. Umuntu aganzwa n'akameremere y'umubiri ntashobora guhimbara Imana, kuko yitwararika iby'umubiri, kandi uwo mubiri nyene Satani aca awukorerako, akamutegeka ibyo agomba bijanye n'ibyo kwiryohera gusa mw'isi no gukora ibibi bidahimbara Imana. Kugira rero ngo uhuze n'Imana, utegerezwa kwemera kuganzwa na mpwemu yera w'Imana, kandi akaba muri wewe. Mpwemu yera ataba muri wewe, ucubaho ubuzima bw'umubiri gusa, ukaganzwa n'ivy'umubiri gutegeka vyonyene. Uwo muntu rero Pawulo atubwiye ngo ntaba ari uwa Kristo. Utari uwa Kristo ntushobora guhimbara Imana, kandi uwa Kristo iyo mpwemu yera ari muri wewe. Kandi iyo umaze kwemera kuba Kristo, mpwemu yera acaza akicara muri wewe, kuko umwami Yesu akuganza. Aho rero ucuhuza n'Imana, kuko inzira z'Imana n'ivyimviro byayo bitandukanye n'ivyacu,
nk'uko umuvugishwa n'Imana Yesaya abivuga mu gice ca 55 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo w'9, kandi ivy'Imana bikaba bidashobora guhinduka nk'uko tubibona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Maraki igice ca 3 ku murongo wa 6. Kugira ngo tugendane n'Imana dutegerezwa natwe guhindura inzira n'ivyiyumviro vyacu, nk'uko ngaha muri Yesaya 55 nyene ku murongo w'7 hatubwira ngo umunyabyaha nareka inzira yiwe, ubwabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, ngiki ikintu Imana ikugombako kugira ngo yemere kugendana nawe. Nimba ufise imigambi, nimba ushaka kuja mw'ijuru, canke ukaba wiyemera kuri kuraja mw'ijuru, suzuma urabe neza ko Imana iri kugendana nawe. Kandi kugira ngo umenye ko Imana iri kugendana nawe, nuko uba ufise mpwemu yera kandi ugakora ibihimbara Imana urongowe na mpwemu yera kandi ukitwararika ivy'Imana. Nimba nawe wibereye mu kameremere k'umubiri gusa, ariko ukaba ushaka kugendana n'Imana mu rugendo ruja mw'ijuru, ngibi ivyo ugomba gushira mu ngiro ni kugaruka kuhoraho akakugirira ikigongwe, ukareka inzira yawe mbi, ukareka ibigabitanyo vyawe n'ivyiyumviro vyawe bipfuye. Uhoraho yama yiteguye kukugirira ikigongwe, ni umunyembabazi yuzuye impuhwe n'urukundo. None wowe urindira igiki? Ico usabwa uyu mwanya ni ukwishikanira Imana wese. Ikibazo wewe unyumviriza kiri imbere yawe ni kivuga ngo vy'ukuri uyu mwanya umaze kumva aya majambo ninda kuganza. Ninda kuganza. Paulo mu kwishura iki kibazo mu kete yandikiye Abaroma mu bice byose bigize iri kete yavuze ko umuntu aganzwa ni wamucunguye. Umukristo abaganzwa n'umwami Yesu Kristo yamucunguye. Arabana yakavuga rero mu gice ca 12 hanyene mu kete yandikiye Abaroma kuri 20 aravuga ngo imibiri yanyu ikwiye gutangwa ngo ibi bimazi bizima bihimbara Imana. Tuti yanje twaguzwe igiciro kinini. Paulo amaze kuvuga yuko dukwiye gutanga imibiri yacu kaba ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, yarashishikaye no mu kete rya mbere yandikiye abikorinto igice ca 6 ku murongo wa 19 n'umurongo wa 20
naho ashishikara kubabwira ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, ngo kandi si mwebwe mwiganza, ngo kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu, ngo mwaguzwe igiciro. Nshuti yanje, waguzwe igiciro, kandi igiciro kinini. Wewe warazimbye umucunguzi wawe. Ikintu gifise igiciro kinini ni ikintu kikuzimvye, utanze vyinshi kugira ngo kironke. Impuzu mu isoko tuvuga ko ifise igiciro kinini iyo yaguzwe amafaranga menshi. Iyumvire nawe igiciro cawe kugira ngo uve mu rupfu. Kristo yatanze ubugingo bwiwe, yashesha amaraso yiwe kugira ngo wewe nanje ntidupfe rubi, ariko kugira ngo tuzobaneho nawe mu ijuru iburyo bw'Imana. Iki giciro uragitahura. Mu kete rya mbere rya Petero niho habyerekana neza ngo ico giciro ni amaraso ya Yesu Kristo. Nta na hamwe ngo yasanga mu isoko. Amaraso y'umucunguzi nta na hamwe. Mu kwishikana bica mu isengesho ukatura ivyaha vyawe, ukemera ubunyantege nke bwawe. N'ivy'igiciro kinini ku bantu mukunzi w'umwami w'abami, uwo ni wamora hafi mu bihe vyiza no mu bihe bigoye, kandi igihe kizoshika nje kubana nawe ntubukinambara, azonyakira n'urukundo rwinshi anyibagiza ivyambabaje. Mbega umwami mwiza nk'uwo ni igiki co kuzana nje kumukunda. N'ivy'igiciro kinini ku bantu mukunzi w'umwami w'abami, uwo ni wamora hafi mu bihe vyiza no mu bihe bigoye, kandi igihe kizoshika nje kubana nawe ntubukinambara, azonyakira n'urukundo rwinshi anyibagiza ivyambabaje. Mbega umwami mwiza nk'uwo ni igiki co muzana nje kumukunda. None mugenzi, wowe ushaka nawe kwishikanira Imana ngo mugendane nayo, utegezwa kwemera kuganzwa na Yesu Kristo, niho wohimbara Imana. Muririmbyi aravuze ngo sinciganza ni Yesu angaba. None nawe ushaka ko Yesu akugaba? Nubyaturisha akanwa kawe, umubwire uti Mwami Yesu, ndigaye ko nakengereye ibyawe kuva kera, ndigaye ko nagendeye mw'isi nganzwa na kameremere k'umubiri wanje. None ndumvise ijambo ryawe, ndigaye nje kuri wewe, ndakwihereje wese, umubiri wanje n'ibiwugize vyose ndawuguhaye nk'ikimazi kizima. Kuva ubu ndagusabye ikigongwe, kandi ndakwizigiye ngo ngabe unyiganzire wese. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakoze mugenzi kwatura ayo majambo. Reka nanje ngusengere. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ntihabwe icubahiro. Wakoze kumpuza n'uyu muntu wawe anyumvirije, kuko ariwe wamutumiye ngo ashire umutima ku nyigisho y'uno munsi. Iri jambo rimushitsemwo, atawe ko ari umunyabyaha, yasabye ikigongwe. Nanje ndamusengeye ngo umubabarire, wibagire ubugaba bwiwe bwose. Amaraso wavuye ku musaraba, Yesu Kristo umucunguzi wacu, amuboneke ko ameze gusa mutunganye. Uhoraho, kuva ubu n'umuharure mu bana bawe, kandi kuko akwihereje, nawe wemere kumuganza, umuzuze mpwemu yera, yitwararika iby'impwemu, kugira ngo bikunde agendane nawe muri urugendo rushasha atanguye kuva yihanye. Umuramire imisi yose, azosoze urugendo amahoro. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Wakoze mugenzi ku mwanya wampaye ukanyumviriza, nizere ko wafashijwe. Kandi ufise ikibazo
canke ico unyunganira, kaze unyakure. Naho ubutaha, Yesu Kristo aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.